Turabaramukije abakunzi ba BTV, ikiganiro ni B live show. Tizere neza yuko mumeze neza mukomeye. Nitwa DJ Rafa Mr Home. Uno munsi rero tukaba tubashikiriza ikiganiro kidasanzwe aho tuza kuvugana kuvyerekeye Bruno Simbavimbere, umwe mu bantu bakoze ibikomeye cyane mu gisata cy'umuziki. Yari umuririmbyi, umubatera akomeye, ariko kandi yaratwaye n'ishirahamwe y'abarimvyi mu Burundi, Amicale des Musiciens du Burundi, mu gihe kitari gito, aho yafashije mu iterambere ry'abarimvyi mu bikorwa bitandukanye yama ariko araseruka. Uno munsi rero turaza kuba dufise umutumira dasanzwe, muramumenyereye kenshi kuri BTV, ni Christian Xavier, umwe mu bamenyesha makuru b'inararibonye, ariko kandi nawe nyine akaba n'umuririmbyi. Yaraciye mu ishirahamwe rya Amicale des Musiciens du Burundi, barakoranye bitari bike na MEMBA. Araza kutubwira vyinshi mu bijanye n'ubuzima bwa MEMBA, iragi yadusigiye, ndetse nico umuziki w'u Burundi wo kwama umwibukirako mu kanya. Ego nanababwiye yuko uno munsi dufise ikiganiro kidasanzwe, ariko kandi twaba dufise n'umutumira dasanzwe ariwe Christian Xavier. Christian Xavier numenyesha makuru mugenzi wacu wasanzwe akorera hariya kumbonesha kure ni radio Isanganiro RTI. Turamuhaye kaze Christian Xavier. Ego ndisanze ahubwo ari wacu. Yego umaze gukora ibitari bike mu mwuga wo kumesha makuru. Mbega burya Christian Xavier umaze imyaka ingahe ukora no mwuga? 20 kirarenga. Mu kwinzinzi wankwije 21. Uriko urakora akazi ko kumenyesha makuru, umaze kubona ibintu bitari bike? Amaze kubona ibintu byinshi kandi byinshi, bimwe mu byo nabonye byinshi navyigiye kwa MEMBA. Mbega ikintu kimwe uvuga uti iki kintu sinzofa ndacibagiye kirese histoire ya MEMBA mu buzima bwo kumenyesha makuru, cyane cyane mu gisata c'imico n'akaranga? Kuvyerekeye MEMBA canke ibindi bintu byose? Ibindi byose. Bon, uko ico kibazo kije kintumbura mugani w'abaraho, ariko ni vyinshi, ariko ico dokubwira coba carangiye cyashavuje. Uko kimeze cyo? Bon, nkitangura umwuga narigeze kuja ahantu bita imuyinga, ahantu bita muri Giteranyiruzo, ahantu tari imiduga myinshi yahaca. Hanyuma mbona abantu bariko bararima, bariruka, hasigara umuntu w'umumama akuze ararinda, yabonye jeep. Hanyuma ndagenda ndamuramutsa, kumva twariko turaronderaho ahantu twa dushaka gukora ikiganiro. Aca aravuga, ndidondora avuga je nitwa Christian Xavier. Aca arumva ijwi yahora akurikira, aca aragenda aranyambira n'inombe ati mwana wanje nsavye urakomeye, nkuko umengo twa tumaze imyaka myinshi tuzinanye. Ubwo rukundo rero numvise, mu gifaransa bayita iyo chaleur, nararengewe ndumva ikintu cy'umunezero, avuga ati bwa bundi iradio irashobora gufasha igatuma umuntu mugirana ubucuti mutari muzinanye. Nukuri ico kintu cyaranse kuva mu mutwe gushika uno munsi, kirantembera mu mutwe, nkumva umengo nanezere nibutse uwo mutama kazaci imyaka irenga iri mu gushika 20 nyene. Ego. Urakoze cyane, umva ko yatubwiye ikintu gikomeye cyane gumye mu mutwe mu mwuga wo kumenyesha makuru. Rero mu kanya tuza kuvugana kuvyerekeye Bruno Simbavimbere. Reka dukurikirane indirimbo abaririmbyi baririmbye bamuririmbira igihe yarashengeye ibukama. MEMBA ari jambo rumaze imisi uvuga uti igihe c'amajambo kirarangiye, ubu n'igihe c'ibikorwa. Turafise n'agahinda n'umubabaro, kuko we ugiye kandi tukigukeneye, kuko ubuntu n'ibikorwa we wahora utwereka, ibyo byose tuzokwama tubigendera, tuzokwama tukwibuka MEMBA, tuzokwama tukwibuka
zacu jya kurazishinga udusigiye amarira atagira uko angana papa Dear President, you're gone and you broken my heart. Dear friend, member, you're gone and we miss you so much. We be missing your laugh, your smile, we be missing your love. Now rest in peace, leader man, town and abadai. tuzokwama tukwibuka memba tuzokwama tukwibuka memba tuzokwama tukwibuka memba kifo ndiye yake kila binadamu leo kwako kesho kwangu memba primo tumekupenda sana Mola kakupenda zaidi aje twari bwawe zobukira impamba urukundo rwawe watwigishije memba zoruzirikana ku mutima iminsi yose na hose amusozi aratemba nk'inkukura ariko nimuhumure uhora abaremeshe wari mu rugamba umugabo w'icunja atagira ubujyajya machozi kwenye macho, nyusi zinanuka pole, mwili una smile, jasho kifo kina mwenda pole. Mimi wewe huyu yule, safari kule kule. Mimi wewe huyu yule, safari kule kule. Memugiye kare kubutwari warufise wabaye urumuri ruhuka memba mu mitima yacu memba wewe ntore ntwari ku rugamba ntacyo twoguhemba ubwo wadukunze niyo yacu mamba memba kukubura n'uguhomba kubona umuntu w'akamaro nkawe tumuhamba tugasigara twicuza ati esi yomba imana tukakongera ubuzima ukaramba intore ntiramba kandi imana ntiharirizwa kwisubiye kuvyayo niduhe kuvyakira ntawari yiteguye kurupfu rwoje rukagutwara turasezeranye tuzokwama tukwibuka memba tuzokwama tukwibuka memba tuzokwama tukwibuka memba igira amahoro mutama memba ubu ndameye ko intore zitaramba genda wari ntwari mu rugamba bituze kwibagira mu mwuga wo kuririmba ndatumenye icyo wewe wamaze inde wabaye inzu bitara ritumurikira genda ruhuka amahoro memba uri ntwari ntibagiranwa ndibuka impanuro zawe urukundo kwawe ukwitanga kwawe akaryoshe nigahora mwitamaga twagukunda ariko yagukunze kuturusha mu mitima yacu ntuzigera wibagira
dufise abarivyi batandukanye bagiye hamwe bararirimba igihe Bruno Simbava imbere benshi batazira MEMBA yashengeye ibukama. MEMBA, izina MEMBA gusa ariko ibusiki Christian Savye. Izina MEMBA rinyibutsa ukwitanga kandi utazeye amarongo. MEMBA ari mu bantu muri iki gihugu b'intwari. Hariho abantu bavuga ngo les grands héros et les petits héros. Kujya baravuga ngo Bihome yari umugabo bafashije umwami bakambara inyambara abami kugira ngo umwami ntafatwe canke ntiyicwe, bakaba batizwa kubohereza ikibanza. Turazi ko Bihome bamaze igihe ko bamuvuga. Nuvuga rero ko MEMBA ari umwe mu ba héros ego azwi cyane mu berekeye umuziki, mbwa yaratigezwe kumenyekana ku rwego rw'igihugu, izina ryiwe rikabamaho kubera ko ari umu héros mu bandi. Ivyo yakoze mu vyerekeye umuziki nta wundi muntu ndabona yabishitseko. Ego MEMBA umwe mu bantu yakoranya abaririmbyi mu bihe vyiza mu bihe bibi. MEMBA yitanga agaseruka mu bitaro mu ma prison. Iki kintu kikwibutsa iki ga Christian Savye? Icyo kintu kinyereka neza yuko umuririmbyi ni nk'umuvugabutumwa, umucuraranze canke umesha umucuraranze canke umuntu ajeje iterambere ry'umuziki. N'abantu nibaza ko Imana iba yarashize ngaho kugira bafashe. Nuko twahereye vuba ariko nipfuza kuvuga ivyo yarakoze mbere ava yuko dushika kuri ivyo vy'ubu vya hirya y'ejo. Yego MEMBA jewe natanguye kumubona gatoya mu clip video asanzwe muri Chemise Music, mbona umuntu avuza batterie akiri jeune comme ataja ngo aririmbe cyane yari umucuraranze, sinamumenya cyane. Natanguye kumubona rero nko muri 1998. Ico gihe bariko baragira bari muri groupe yari kiravamo line band. Iyo line band rero ico gihe muri iki gihugu ntihari hameze neza, hariho ama quartier ibintu by'amasasi. Twebwe rero twarota tuja muri ville kugira ngo dushobore kuruhuka. Hari ingorane z'amacakubiri, abantu bakagenda mu bintu by'ama quartier bahanganye, hanyuma bagira rero kuri Havana bakibagira ayo macakubiri yabo. Line band kaduteramisha tukumva turaruhutse, bakarimba indirimbo nzima, ama interpretation ya Bob Marley, ya Lucky Dube bande, ibintu bijanye n'ubumwe n'amahoro, aze reggae canke abarasta n'abantu baririmba amahoro. MEMBA rero niho natangura kumubona ari kumwe n'abandi bitwa ba Bob Jean, hariho abitwa ba Mushenge nibo bari bajeje ijya groupe, hariho ba Claude bassiste n'abandi benshi bagiye bashengera. Hanyuma rero mu nyuma ntanguye umwuga muri 2003 hoho turegerana cyane, ariko umunitwa sinzi nkayo Leonard. Ico gihe bibi bintu rero by'ukwegera gose ko nanje nari ntanguye kumenyera ibintu by'imiziki, kwegera abaririmbyi bari bagezwe ico gihe, ba Fariaz, ba Lolilo, ba Etoile du Centre. Ugasanga rero turamana rero nkamubona nk'umuntu yama ari meze nk'umushinga ntahe, yama yigera kugira yereke abo ba jeune ingene batezwa kwifata, akabakorera. Hanyuma mu nyuma ikindi kintu yaciye abamo, yarafashije kugira ngo abaririmbyi bashoboye kugenda bashike mu makungu. Ndibuka ingene yajuye role nini cyane mu ma festival, murayizi nka Sika yaramaze kwijamo kangahe, kandi yaravugana n'abahariya muri Sika agashobora kurepresenta Sika ngaha, akarondera uburyo kuko abaririmbyi ntibari bafise uburyo bwo kugenda guserukira igihugu, akabafasha kurondera ama sponsor, hanyuma rimwe bakajana, hanyuma akorganiza no gutaha iyo bazanye ivyo bitsibo. Ugasanga rero yamari hafi. Je rero ico ni kintu cyanyeretse urukundo yari afise. Hari ibintu bya Isanganiro Award byaciye biza muri 2011 no kugira yuko MEMBA iminsi yose tumukeneye yatezo kuba hari yaba yaje, yaragiye muri jury kangahe, yaradufashije gutegura ivyo bitera, akadusabira uruhusha kugira ngo dushobore gukorera ahantu en plein air. Ndibuka kangahe abaririmbyi baje bava hanze
batazi iyo nk'abanyarwanda abatanzania batazi iyo baja kudodora bakaza bagana amaradiyo hanyuma memba akaza akabafasha muri meri kubasabira uruhusha kugira abashe gukora ivyo bakeneye vyose babivyuma n'ibiki niwe yamenye iyo biri kandi akabikora ku bushake nta bintu vy'amakontre ico gihe bakora barashobora nuvuga kumusororera mugabo si ibintu bavuga ngo uteza kuduhaya bigenda uko ivyo bintu vyabaye igitangaza kubera ko uyo myaka yose yamaze yama ameze nk'umuntu w'umukorera bushake hanyuma memba barigeze no kumuhereza ama responsabilité ngo atogwe mu bwiza aranka arahira yitoza mu bashinga amateka arahira kandi yarafise inguvu zikwiye ku buryo ashobora kuba n'uwo mushinga amateka byari gitangaza ingene umuntu ashaka guhera ivyo bintu kandi ndibuka yuko mu bantu b'abagenzi be b'inshuti y'umuryango wiwe ico gihe batavyumva bavuga ati none wewe wanka ibiguhereza iruze ukakurikira ivyo mugabo yarabikoze iyo myaka yose arabandanye ikora gushika rero ejo bundi hagire droit d'auteur muravyibuka igihe ca droit d'auteur twari hafi yo ngaha turi hari nko muri 2005 igihe hari intwaro nshasha haraba akaruka bize ka manifestation ndibuka umukuru w'igihugu ico gihe yarabaje ati bajye ni bande n'aba artiste bashaka iki droit d'auteur niki n'amateka bakingira abo yazane arayaraba arasinya ico gihe memba yari imbere haraje une commission ijeje kurikirana ivyo memba yari imbere afasha kugira ngo byose bigene neza bijya bya droit d'auteur yama ari hagati y'abaririmbyi hamwe na ministère twabona umengo ministère iri kure ntinazi neza ivyo abaririmbyi barimo mugabo memba yari yamaze kubikiraro hagati yabo baririmbyi na ministère ibajejwe ugasanga rero iyo hall yari nini gose iterambere dushitseko ni arafise mu ruhara rutagira uko rungana tutaravuga rimwe wahera ko yuko hagize ugwa mu rudubi hari wasanga yawe n'umupolisi akabohwa ugasanga rimwe yakushije agafasha agaca inkoni ntonya yatakushije nakamuvugira ugasanga ariko arafasha kandi ivyo vyose akabikora ku buntu urumva rero memba mu ncamake n'uyo ndibuka mu minsi yiwe ya nyuma hariho kuri bonane ya kiya gihe yaraje muhira hasigaye amasaha make kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2019 turayaga hanyuma aravuga ijambo ngo igihe cyo gufyinata kiraheze ubu hageze igihe cibikogwa ivyo bintu yamaze imisi abisubiramwo ndibuka nk'imisi 2-3 inyuma cyangwe atezwa kwa itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri ico gihe yari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ico gihe yarafasha abamisha makuru arahuza n'abaririmbyi batumvikana abantu bahanganye arabashira hamwe ku munsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi kandi ico kintu yagisubiyemwe ati igihe cyo gufyinata kiraheze hageze igihe cyo gukora kumbe ariko aradusezera n'igihe ashengera yaravuye gushigikira umuririmbyi yari yasohoye clip video kandi yari yamye no mu rubanza rwo muri amical plutôt ministère nukuri ivyo vyose tuvyibutse turabona ariko twabuze umugabo w'ijunja n'ijambo umuntu yari gifise ikintu aradushikako kandi yarafise ngo amaprograme menshi yaragiraza ne salmengo akorana n'abandi ibintu nk'ivyo byari ibintu byinshi ego yari ko arapanga nico gituma uwovuka ko akunda umuziki w'u Burundi uwovuka ko ashaka gushigikira umuziki w'u Burundi nagende yiplonge abaze neza abamwegereye hariho abakoranye nabo ba Silas Damara bari hafi yiwe cyane bazokubwira memba uwariwe hariho ba Cedric Bang nabo nyene bari hafi yiwe babanyigiye kinininya bafashanyije pour la petite histoire hariho igihe byashika ugasanga barakeneranye hari bagafashanya n'igihe batumvikana mugabo memba y'amaronka akaryo ko gushobora bavuga kumvikana gushira inavuga gute inama imbere bagashira inyuma ingimba
Ego tukurikirana indirimbo ya twese turi bamwe. Christian Savio yavuze kuvyerekeye ubumwe, ari indirimbo yitwa ubumwe version igira kabiri. Memba ari mu bagize initiative yo kugira iyo bita remix, ndetse nawe nyine aranaririmba muri generation tovuga ya kabiri. Yaririmbye ku gace Chancho wa Miss yaririmbye abanyamanga ngazora afite urujuru rumeze ukuntu ruryoshye cyane. Reka dukurikirane ino version nyuma turagaruka kandi na Christian Savio kugira ngo turabe ko turangiza. Gahugu kamata nubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi twarurunani kera twasangira byose nta muryano wavurwa twamye turaba mugabo umwe abagabo b'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusangiye akabisi n'agahiye turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese akava amahanga ngo baze baduciye mw'imirwi baje badushinga mw'imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamwo no gukebana bamema yuzuye bagwana biyago yo munsi w'Uburundi barasesa amaraso imfuvyi zirayeba abavyeyi barapfakara abarundi umutima muri iki gihe turimo bakwiye kwiyumvira bakava ibuzimu bakaja ibuntu ivyo vyose vyahamye biduteranya tukavyibagira tukanamara imwe tugejeje kure twamiza ku mutima w'amacakubiri atazo tugeza twese dukwiye kurwanira ubumwe n'amahoro
kazoza k'igihugu cacu twame dufatana mu nda tuje inama n'ingingo maze dusangiye byose isezerano ritazohera nawatoranya ubwoko nawatoranya umutumba twese turi ingenzi z'isi turabana b'Imana twamize kumuzirikanyiri kwa hari ubumwe hari byose abarundi intwari dukomeze urugamba rwo kubaka uburundi mu bumwe n'amahoro ubumwe bw'abarundi bose busasagare mu buzinge Ego, Christian Savye wumvise indirimbo igira kabiri ni indirimbo ya compoje na Leonard Sinzinkayo ndetse niwe yaje imbere bakurikiranye na memba mu burongozi bwa Michael de Musiciens du Burundi ariko kandi ikintu gitangaje nuko bakurikiranye n'ukuntu bitavye Imana hatanguye Leonard Sinzinkayo mu mezi abiri ndibaza na memba acarakurikira ndibaza neza yuko mu rubanza rwo kufurizanya ubumwe bw'abarundi hariho no kwibuka Leonard Sinzinkayo yari amaze igihe kitari gito ashengeye ibi bintu wavyakiye gutega Christian hajya Leonard na memba bashengeye muri interval kwezi kumwe gusa kuko Leonard yashengeye itariki zine z'ukwa kabiri mu 2019 hanyuma memba ashengera itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu ndibuka igihe twari ku maziko ya Leonard twari duhagararanye gutya memba aravuga ngo turabuze umugabo w'injuja n'ijambo aha turabuze kumbe ntitwari tuzi ko nawe wasigaje ukwezi kumwe nukuri biri mu bintu vya umuntu ashaka kwiyumvira ati mbiga vyagenze gute ko ivya Leonard nawe nyene barakorana nawe nyene yari umuntu akomeye yarabaye deje imyaka myinshi niwe yandika ama discours y'aba ministre niwe yakuriye baruzuzanya ngira biraco cari gihe kigoye muri 2019 kubandanya niki cari gihe kigoye mugabo niho bahagaze tuko turiyumvira tworonka nk'abantu bakora nka Leonard muri ministère twaronka nk'abantu bakora nka memba muri Amical des Musiciens bakompletana buzuzanya nibaza yuko yoba bari akaryo keza ko kubibuka kubera ko duhonye mu kirenge cabo byotuma dutera intambwe memba maze imisi ndiko ndumviza ama interview twafashe yarafise analyse yavuga ati naho tubona umengo hari iterambere ry'umuziki wo hanze uza udutera yaratwizeza yuko vuba tugiye kubahamvye kubera ko yaramaze kugira ni strategie yokoresha nico gituma niyumvira ko tutokora kumwibuka memba
tudashoboye gusubira ngo twinjire mu byo yari arakora, nimba hari inyandiko zihari tuzirabe, nimba ibiganiro ku mateleviziyo no ku maradiyo yarakoze tusubire tuvyumvirize, hanyuma tubifatire ko, hanyuma iyo nkoni yari afise ayitange kuri uno rugano rw'ubu. Ndibuka ico gihe nawe Rafa nawe wari muri Amicale des Musiciens ntawo bivuga ngo abigusomvye. Nibaza yuko muri Amicale des Musiciens mwari mukwiye rero kurondera amarchive yarakoze ivyo yarafise mu vyumviro, kuko hajya umuntu amaze imyaka n'imyandiko ariko arakora ikintu adahembwa, ninde muntu yo kuba kuja gukora ahantu adahembwa. Memba yari umuvyeyi w'abaririmbyi benshi niko bamwita papa. Memba yari hafi y'abaririmbyi, yari umugenzi w'abaririmbyi, arafise vyinshi yavuze, arafise vyinshi cyane yagiye aratanga nk'impanuro. Reka dukurikirane rimwe mu majambo yagiye arashikiriza hirya no hino abamenyesha makuru bamubajije. Ari igikorwa cyatunganije ngaha na cyane cyane abaririmbyi, abamenyesha makuru, abakunzi b'umuziki, aba DJs. Kuri mwebwe niye siguro mu biha ibi bikorwa bene ibi? Murakoze nkuko bivuze, hariho cyo kwita uguhura kw'abaririmbyi, abanyanyuzi, abamenyesha makuru b'umuziki, n'aba DJs, n'aba fans twashizemo, n'aba promoters. Iyo ni navuga yuko mu jambo rimwe ni insinzi y'umuziki w'uburuko, iyo abantu bahuye basangira, bavugana ijambo ry'umwizero, bavugana ijambo ryo teza imbere umuziki. Navuga yuko ari victoire idasanzwe, insinzi ku muziki w'Uburundi, kandi nabona neza yuko umuco cyangwa victoire, insinzi ku muziki w'Uburundi igiye kubaho. Mu mwaka 2019 abantu benshi bari mu gisata cy'umuziki baje bafise ingoga idasanzwe yo gushaka gukorera hamwe, yo gushaka kubona ibintu kumwe kugira ngo bateze imbere kino gisata. Kuri mwebwe mubona neza yuko umwaka 2019 uzohera bamaze gushika ku ntego, abantu bose bavuga bati umuziki w'Uburundi umaze kuba rurangirana no makongo? Je mvuga ndi ntavye palmarès y'umwaka duhitiyemo mu mwaka wa 2018 ngaraba kubwa abaririmbyi ubwabo burikanira hafi ku munsi ngaraba ivyo bakoze, ngaraba abanyanyuzi ivyo bakoze, ngaraba abantu bose bari umuziki ivyo bakoze kuko batari intege. Ndavuga ndi bidashoboka kuko ubu ndabona yuko hari umuvuduko udasanzwe ku baririmbyi, ku bamenyesha makuru, ku banyanyuzi, bito ba producteur, ko ndavye ama clip video, ngaraba n'ama production y'ama audio ingene yasohose umwaka uheze, ngaraba ukwitanga, ngaraba amakalite y'umuziki yawugeze. Ndavuga ndi uno mwaka kutanguye neza, harakandu tugera hagati yawo. Ndavuga ndi rero mbera z'umwaka nzogico mvuze kuko hagiye intango kwereka neza yuko insinzi igaragara. Ego mu guheraheza urashobora gutanga nk'ijambo ry'ihumure ku bakunzi b'umuziki, ku basanzwe bakurikiranira hafi umuziki w'Uburundi, nakaya akajambo k'ihumure wobaha abantu bose bakurikirana umuziki? Akajambo k'ihumure notanga niko bwa mbere umuco urahari, umwizero urahari, hasigaye kinone, hasigaye yuko umwanya munini ubu ibikorwa hanyuma amajambo akaba make. Nivyo novuga ivyo tuje muri ritme y'akazi. Saba yuko abaririmbyi, aba producteur, aba DJs, abantu bose ibice 90% by'akazi, amacumi y'akaruhuko gusa, amajambo tugize kure, hanyuma tuvuga duti harabaye. Ndabashimiye cyane Mese Bruno. Murakoze namwe. Egome Christian Xavier Memba twabivuze yari umujama w'abartiste, yari umugenzi w'abartiste, y'umuvyeyi, yaritanga muri vyose. Mbega gushika kano kanya nirihe ragi tuvuga tuti Memba yasigaranye abaririmbyi, Amicale des Musiciens, abakunzi b'umuziki muri rusange? Novuga ko iragi rya mbere rikomeye n'ukwitanga. Uko kwitanga utarondera amaronko, uko iminsi igenda je mbura umengo ubu nta muntu agikorera ubusa canke nta muntu agifasha uwundi. Niyumvira yuko nivyo hari gihe nawe yaronka akantu mugabo siko yashira imbere ico kintu cyo kwiterambere rihaba. Niyumvira yuko iragi rya mbere ryoba uko kwitangira abandi. Ica kabiri umutima w'urukundo, kuko iyo umuntu afunzwe ugaseruka utamukunda ntiwoja kumuraba. Uwundi irindi ragi ni ry'ubumwe,
hasigaye ukwezi twayivuze ngo ashengere yari yaduhuje abamesha makuru b'amaradiyo n'amateleviziyo twarahuriye hamwe hari kuri La Costa Beach ngira niho havuye ijya discours hariho abaririmbyi bari bahanganye turazi ko bataba bahanganye by'ukuri baba ari nko kurushanwa ugasanga umwe yumva umengo ni wari hejuru y'uwundi mugabo MEMBA yarashe kubatubura baramwubaha baraza no kuvuga ubwo bumwe yarondera ico kiteza gukikirana naco gituma nashaka kubabwira yuko ntanguye gushimira abantu tuzomwibuka imyaka 5 hari abantu bari hafi yiwe urazi iyo umuntu ashengeye hari abavuga amajambo urumva ngo tuze twibuke tuze tube hafi umuryango wabuze umupfakazi abana hariho rero abari hafi bamaze kwerekana ko bifuza kugira ico bakoze twambira twanze gushimira yitwa kilo n'umuntu amaze imisi akora byinshi mwabibonye muri BTV nawe akaba ari umubatteur nkawe aba mu Birigi n'umugabo wa Gorete Amabano n'abantu dusaze tuzi ko bajejwe bama bari hafi iterambere ry'umuziki w'u Burundi turabashimiye gose hariho n'abandi benshi bamaze kwerekana ko bashobora kuba bari hafi kuja kuraba umuryango abitwa ba excellent mubona akaba bashuga eka n'abandi bari hafi babanye na MEMBA bose turabashimiye abagize ico bashobora gukora n'abifuza batabishoboye kubikora twizere yuko uno mwaka imyaka 5 umwaka uza wa gatandatu n'uwindwi tuzokwama kujya twibuka abarivyo bakomeye nabo bose bajejwe iterambere ry'umuziki tuzo turabafasha tubibuke kugira ngo ntibaze bavuge bati bakurikiye ubwije kuko ibintu by'imiziki kenshi ubu niho sigaye mbona abavyeyi basigaye baherekeza abaririmbyi mbengo bisigaye biba ariko ubwa mbere bavuga ati umwana wanje agiye mu bintu byo kuririmba cyangwa by'imico yataye imico vyaheze uyo nta kizovamo mugabo rero ko yasigaye bafata n'indege bakagira guserukira igihugu bamwe bakagura imiduga n'ibiki biramaze gutangura kuboneka yuko hari ikintu gikomeye MEMBA yaravuze yuko yifuza ko hoba festival ngira ko tufise ubushikiranganje mushasha reka turabe yuko abo baririmbyi boshobora kuja hamwe bakagira iyo festival bahuza mbega kuki tutoyitira abaririmbyi bakera hama initiative menshi amaze imisaba yukuza turibuka abaririmbyi hari biheruka kuba byahuza abaririmbyi bashengeye nka bose n'ibindi bimaze biba twibuka Chanjo wa Miss Nikiza David ba Matata kandi ndashimiye gose BTV nta munsi n'umwe irasiba iminsi yose hari ama initiative nkayo nata buryo buba burimo BTV ibi imbere niyo mfura kanatsinda yitwa Best Entertainment Television murabigendera nti sivyo ku majambo gusa mugani wa MEMBA tubifuriza yuko bandanya mukomera twarumvise ko mwamimutse abarizi bamenye yuko bagukiwe babaye ahantu heza hanini karibu rero kuri televiziyo naho ni iwacu isanga nawe nyene ndabatumiye mugana BTV ndabatumiye naho nyene ni televiziyo nzima ituma umuziki w'u Burundi ko turabona nko myaka 35 BTV ishobora guhuza abartiste bavuye mu mihingo yose y'isi. Ego urakoze cyane Christian Savie twaba tumushimiye kubona yashoboye kwitaba runo rubanza kugira ngo dukore kino kiganiro kidasanzwe akaba yatubwiye bitari bike rero reka ndamushimire nshimiye cyane abakunzi bacu mwese mwashoboye kudukurikirana Imana ibafashe naho ubutaha bye.